Ntibitangaje aramutse akwishuye ati sida hamwe wohitishamwo umuntu hagati yo kurwara diabete n'umugera wa sida. Iyo ngwara ya sida yahitanye benshi mu myaka mike irenganye kugera aho yitwa ruhonyanganda. Mbega iyi ngwara ya diabete n'ubuhe bubi bwayo butuma iteye ubwoba ku rugero rurengeje rw'ingwara ya sida? Niki kiba kiriko kiba mu mubiri w'umuntu iyo muganga akubwiye ngo ugwaye diabete? Birenze uko ubitekereza. Nitwa Mugisha Idris kuri Windora TV. Raba hasi ufyonde subscribe maze dushobore kubana misi yose. Ndaguhaye ikaze. Ngwino dutemberane mu mubiri turabire hamwe urugendo rw'isukari mu mubiri wacu. Mu biryohereye, mu bifungurwa hamwe no mu binyobwa byacu vya buri munsi, aho niho bitangurira mu kanwa kacu. Iyo turiko duhekenya ibifungurwa vyacu zivanga n'amate arimo enzyme yitwa amaraso salivaire, icitangura gucagagura ico bitwa amido iboneka mu mfungurwa ikayicamwe uduce duto duto twitwa maltose. Gushika mu mushishito amaraso salivaire ibandanya igikorwa cayo cyo gucagagura amido. Ibifungurwa bibandanya urugendo rwavyo gushika mu mara mato, aho habamwe ubundi bwoko butatu bwa enzyme aribwo maltase, sucrase na lactase. Ayo matembabuzi y'ubwoko butatu acagagura isukari ikavamwo yandi masukari atatu ariyo maltose ivamwo glucose zibiri, saccharose ivamwo glucose hamwe na fructose, hamwe na lactose ivamwo glucose na galactose. Inyuma y'ugo rugendo glucose bishobora gukoreshwa mu guhingura ingufu zikoreshwa n'umubiri, ariko iyi yitwa fructose hamwe na galactose biba bigisigaje urundi rugendo rwo guhingurirwa mu gitigu. Glucose imaze kuboneka yose ihurizwa hamwe mu gitigu, aho twohagereranya n'ububiko bw'umubiri, centre logistique du corps. Igitigu gica kirungika mu maraso isukari kenewe. Iyo ari nyinshi isigaye gica kihinduramwo glycogen ikabikwa nk'intega bizoza. Kugeraho haba hasigaye akazi k'ugwagasha. Ugwagasha ruba rugomba kurekura inkabura sukari yitwa insuline. Iyifasha isukari kwinjira mu tunyangingo selile ku rugero rwiza. Iyi nkabura sukari insuline itabonetse canke se ikaboneka ku rugero ruto, isukari cayigumira mu maraso ntibicinjira mu turemangingo ngifashe guhingura ingufu zikenewe mu mubiri. Muri ico gihe umubiri ucugira isukari nyinshi. Iyo urugero rw'isukari mu mubiri ruri hejuru y'igarama imwe n'ibice 26 kw'ilitiro canke se 7 millimol par litre ku muntu ashonje, rukaba hejuru y'amagarama 2 mw'ilitiro y'amaraso canke se 11 millimol par litre ku muntu yariye, ico gihe urugero rw'isukari ruba ruri hejuru, ico bitwa mu gifaransa hyperglycemie. Aha niho ububi n'ubugome bwa diabete bubonekera. Iyo isukari imaze kuba nyinshi mu mubiri itangura konona imitsi yaba yitwara amaraso canke ikorana n'ubwonko. None rero ingwara y'igisukari yaduka mu mubiri iyo utagishoboye gukoresha neza isukari bitewe no kubura insuline canke kwanka gukorana n'inkabura sukari iri mu mubiri, resistance à l'insuline. Ibi bigenda gute? Kuri diabete y'ubwoko bwa mbere, diabete du type 1, ibi bikunda gushikira abana n'abandi bakiri bato. Umubiri ntubushobora gukora insuline. Bivuze ko baba bagiye kumara ubuzima bwabo bwose baronka insuline babicishije mu nzira imwe gusa, kuyitera biciye mu rushinge. Uku gutakaza ubushobozi bwo guhingura isukari biva ku basoda b'umubiri, akenshi barimbura uturemangingo dufasha mu guhingura isukari, cellule beta, batwitiranije na virisi zitera ingwara mu mubiri. Kuri diabete yo mu mugwi wa kabiri, diabete du type D, bivuye akenshi ku muvyibuho ukabije, kwirirwa wicaye, kudakora imyimenyerezo ngororamubiri n'ibindi, uturemangingo dutakaza ubushobozi bwo gukorana na insuline yakozwe n'ugwagasha. Iyi sukari guma ari nyinshi, ugwagasha ruca gongereza ingano y'inkaburamubiri insuline. Ivyo birutera kuruha no gucika intege, ntirube rugikora neza insuline. Muri ico gihe haca hibonekeza isukari nyinshi mu maraso, hyperglycemie. Kugira inyota, kuja ku mwanda muto vyabura kanya, hamwe no gutakaza ibiro mu buryo budatahuritse, inzara idahera n'ibindi. Ni kubera iki ivyo bimenyetso? Kubera ko amaraso aba arimwo isukari nyinshi atera agomba kuvura. Amazi ari mu turemangingo aca akoreshwa cane kugira ngo amaraso agume atembera neza mu mitsi.
Ivyo rero ntibibuza uturemangingo kuguma dusaba amazi n'ubwonko kuguma butegeka kunywa amazi. Aho niho hava inyota nyinshi kandi buri kanya. Uturemangingo twabuze isukari ntitureka gutabaza. Ibi bitera ubwonko kurungika imisemburo itera inzara mu kwibaza ko habuze ibifunguro. Yamara inyuma yo gufungura, uturemangingo ntiduheza ngo dushikirwe n'isukari. Ivyo bituma tuguma dutabaza maze umuntu agahorana inzara idahera. Gutakaza ibiro. Uturemangingo iyo tumaze kubura isukari dutangura guhiga inguvu mu guturira ibinure tubihunguramo inguvu. Ivyo bigatuma umugwayi aguma atakaza ibiro kandi afungura. Nubwo umugwayi aba ariko arafata insuline, iyo insuline yo kwa muganga nikorana neza n'uturemangingo tw'umubiri. Kubisanzwe ugwagasha rurakora iyindi nkabuzo yitwa glycago, iyo nayo ikabijejwe gutuma igitigu kirekura isukari gifise mu bubiko mu gihe iyo mu maraso itanguye kugabanuka. None bigenda gute? Iyo dufunguye isukari kitangura kuduga mu maraso, gutyo ugwagasha rugaca rurekura inkabura sukari insuline kugira ngo ifashe uturemangingo kwinjiza isukari. Iyo isukari imaze gukwira mu turemangingo, ugwagasha ruca ruhagarika kurekura insuline. Iyo tumaze umwanya munini tudafunguye, isukari itangura kugabanuka mu maraso kuko ubwonko bukoresha nyinshi. Hafi ibice 20% by'isukari yinjira mu mubiri. Ugwagasha rukimenya ayo makuru ruca rurekura inkabuzo yitwa glycago igafasha igitigu gusohora isukari bwari bwabitse biciye mu gikorwa citwa glycogenese. Gutyo isukari kaguma iboneka mu maraso ku rugero rukwiye. Ku mugwayi wa diabete rero ubwo buryo kamere bwo gutunganya isukari mu mubiri ntibuba bugikora neza kuko inkabura sukari insuline y'inkorano idakorana neza n'inkabuzo glycago. Gutyo igitigu kigasohora isukari mu maraso mu gihe idakenewe canke nikirungike mu gihe yari ikenewe. Ivyo bituma umugwayi wa diabete ashobora kugira iduga ry'isukari mu mubiri bukwi na bukwi, akaba yotakaza ubwenge canke akabura isukari ku rugero runini mu maraso, ivyo twitwa hypoglycemie, kandi mu bubiko bw'igitigu isukari yari iriyo. Uko kuntu glycago na insuline bikoresha nabi igitigu bituma hama iduga n'imanuka ry'isukari mu maraso. Ivyo bigatuma imitsi itwara amaraso mu bwonko n'iyitwara amaraso mu bindi bice vy'umubiri yononekara. Ibihimba bitagishikamwa amaraso neza kubera ko aba yavuze, kandi imitsi yatwara nayo yononekaye bice bitangura kubura inguvu. Udutsi dutwara amaraso tukavyimba tugaturika, imitsi isoza bwenge igasinzikara, umubiri ugatimba ku buryo umuntu ashobora gukomereka ntavyumve. Ivyo bikunda kuba cane cane ku ngingo zo ku mpera z'umubiri nk'ibirenge n'ibiganza. Ibituma rimwe na rimwe babica kuko bica bitangura kubora. Iyo amaraso amaze kuvura bituma umutima ukoresha inguvu nyinshi kugira ngo amaraso avuze ashobore kurengana. Ivyo bica bituma umugwayi wa diabete agira indwara z'umutima, insuffisance cardiaque. Hari naho rero inkabura sukari itangwa kwa muganga insuline yanka gukorana burundu n'umubiri. Ivyo bituma umuntu apfa kandi yari karakurikiranwa n'abaganga. Tuvuga iki kuri diabete yo mu bwoko bwa gatatu? Iyi ifata abagore bibungenze. Iyo uturemangingo twananiwe kumvira itegeko duhabwa na insuline yo kwinjiza isukari, haca hibonekeza diabete yo mu bwoko bwa gatatu. Ivyo bishobora kuva ku misemburo imwe ituruka kuri placenta, ingobyi. Ubwo bugwayi bushobora gukira igihe umuvyeyi yibarutse, ariko kandi burashobora no kugumaho. Ivyo kandi ni ikimenyetso ku muvyeyi ko igihe atokwitwararika ashobora kuzogwara diabete muri kazoza. Gute n'ubuhinga bwo kwirinda. Kuri diabete yo mu mugwi wa mbere nta buryo bwo kwirinda buhari kubera yuko umugwayi nta ruhara na rumwe abigiramwe. Ivyizigiro bihari gusa ni bimwe. Abashakashatsi nka Gregory Corbett bo muri kaminuza ya Alberta yo muri Canada bariko barakora ubushakashatsi bwotuma bashobora gusubiriza uturemangingo selile beta dukora insuline, gutyo umubiri wongere kuronka insuline ikozwe n'umubiri wayo. Kuri diabete yo mu mugwi wa kabiri, kugabanya ibiro ku bafise vyinshi cyane cyane ku gice cyo mu nda kuko bigira uruhare runini mu gutuma utunyangingo selile dutakaza ubushobozi bwo gukorana na insuline yakozwe n'ugwagasha. Gukora imyimenyerezo ngororamubiri, kutarenza urugero mu byo dufungura, mbere no kwirinda ibifungurwa bigwiriyemo isukari cyane cyane yo mu mahinguriro, bishobora kongereza amahirwe yo kudafatwa n'iyo ndwara canke bigatuma uwamaze kugwara yoroherwa.
mwakoze kubana nanje yari Idrisse Mugisha. Ntiwibagire gukanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanire no mu bindi biganiro. Ni kuri Windora TV.